uyu wa gatanu ishiramwe FIDA ribicishije mu mugambi waryo Prodefi ryarashikirije ishashi z'ingurube zo korora imiryango igera ku majana 8 yo mu ntara ya Ngozi, komine Ngozi hamwe n'imifuko 2 ya tourto yo kuzigaburira. Nkuko vyashikirijwe n'uwaserukiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu ijambo ryo kwakira ivyo bitungwa vyatanzwe mu ntumbero yo gufasha imiryango ifise abana bafise ingwara zo gufungura nabi basanzwe bafashwe mu mugongo n'ibigo ngarukira buzima FARN vyashizweho na Prodefi. Iki gikorwa duhejeje kurangura ngaha ni gikorwa kize gikwirikiranwa n'ibindi bikorwa vyaranguwe n'umugambi Prodefi. Igikorwa cyane gishimikiye kugarukira amagara y'abana n'abavyeyi bibungenze bari bafise ingwara zifatiye ku gufungura nabi. Rero igikorwa ca mbere cyakozwe cyabaye cyo kubatororokanya hama baca babashira mu bigo aho bagerageje kubereka ingene bafungura neza, baraheza barabagaburira hama barasubira bararonka ubuzima bwiza. None rero hari hageze igihe bagira bati mwebwe rero ko mwasubiye kuronka amagara meza nimusubire mu matongo iwanyu mu rugo iwanyu hama musubire mwitunge mwigaburire. Ariko rero bararavye baca basanga kugira ngo baronke ingene babandanya bafungura baciye babatekerera izi ngurube. Ingurube murazi yuko ari gitungwa kirondoka n'ingoga, kigwira n'ingoga. Izo ngurube rero bazibahaye kugira baze kuzorora maze zizobafashe gusubira kwiha bafatiye kumwe mbazo bakuye muri izo ngurube. Buramatari w'intara ya Ngozi yarakengurukiye ishirahamwe FIDA ku bikorwa rimaze gukora muri iyo ntara mu mugambi waryo Prodefi kubijanye no kugwiza umwimbu no kwitaho amagara y'abantu. Yaranasavye abenegihugu ko bo kwitwararika cane iyo ngabire y'ingurube bahawe kugira ngo izobafashe kwikenura no gufungurira abana neza. Tukabasaba rero kuzozibungabunga, nizize zibagwarane, nizize zibasonzane, muze muzifate neza, na cyane yuko ego niko murazihawe mugabo mutegerezwa kuzokokorera abandi. Umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Severino Bagorikunda nawe nyene yarakengurutse ibikorwa vya Prodefi, aboneraho no gusaba abenegihugu baronkejwe ivyo bitungwa kubibungabunga bavyorore neza ndetse baze bokorera abandi, gutyo inzara ivugwa muri komine n'intara ya Ngozi ituzwe ubutakigaruka. Abo bose baronse ibi bitungwa bahamagariwe gukora ibi bikurikira: kubifata neza, mu kubigaburira neza no mu kwitwararika amagara yavyo, mu kubivuza iyo bigwaye, no kuzubakira neza maze mukazirinda imvura nyinshi, mukazirinda n'izuba ryinshi. Nimwakurikiza izo mpanuro tubahaye, umwe wese agakora icyo ategerezwa gukora, mu mwaka umwe nk'aya mango atakiza c'ingwara giciyemwo muzoba mufise ingurube zishika 3,740, nukuvuga ziyongereye ko inshuro 367 n'ibice 5 kwijana. Kara kanyamuneza ku benegihugu baronkejwe izo ngurube, bati zizodufasha mu kwikenura mu bitari bike. Iyi ngurube izongera akamaro gose, nabura kaba, nabura ico nikorako, ariko ngiye kuyifata neza gushika hizogwira, hama nkokorera abandi agacagutse rakabugu, karondera agashambara, karondera n'akarasiyo k'abana. Bora niyavyara nzokunguka
n'abazimpaye bunguke byo gufungura byose ndazi ikizobimfasamo kubera nyene mbona nyene byari bimfitiye akamaro n'ubu kandi mbona bimfitiye akamaro nzoyitunga neza ndayifate nk'uko nari ntunze abana. Ku bwa Hakizimana Yohani wo muri komine Gashikanwa aho Prodefi yatanze ingurube bwa mbere, ingurube itanzwe ishobora gushikana uwayihawe ku bitari bike. Jewe umugambi wa Prodefi gitangura bampaye ingurube zibiri. Izo ngurube zibiri ndazorora uko zigiye zimaze kuvuka bwa mbere naciye mbanza ndokora ibibuguru zishika 5 nasabwa. Hanyuma izisigaye zimwe ndazishira mu babanyi ndazibitsa. Maze kuzibitsa zikuze hari ukuntu twagenda tubivugana nabo nazibikije ukuntu ndabokorera canke tugabura ngurishije, hanyuma ndaguramwe ibivi 3 by'itongo ndongera ndaronka n'akamoto k'akadeplacement n'ubu ndagafise nyene kari ngaha kwibarabara. Twamenyesha ko izo ngurube zo korora zatanzwe inyuma yaho bigaragaye ko mu ntara ya Ngozi na cane muri komine Ngozi ku bana 14,214 basuzumwe abagera ku 1,808 bafise ingwara zo gufungura nabi. Abo nabo bakaba bariko barafashwa mu bigo ngarukira buzima Farn vyatunganijwe na Prodefi.